isi n'ivyayiranze. Ndakora mu cyenda ikaze kuri Radio Black FM 94 n'ibice 9 mu kiganiro isi n'ivyayiranze. Abesho tumvise umuhamagaro ntankeka amaso n'imitima biduhatira kwisuganya mu mubangutse ngo tuje gushima Imana kuvyo bayadukoreye mu ijoro ryabanje. Aha abeshi dufata inzira y'imizigiti itandukanye nk'ibisanzwe ku Bayisilamu. Ku rundi ruhande naho amabarabara yuzuye abakristo batandukanye baje ku masenga atandukanye gushimira uwo muremyi. Kuri iyi si tubayemo hari impamvu nyinshi ibihumbi n'ibihumbi zituma duhora dushima Imana, ari nako kandi duhora tuyibaza ko ibitandukanye bivanye n'ivyo tubonamo mu buzima bwacu. Hano uwovuga ko abakristo n'abayisilamu ariyo madini abiri afise abantu benshi ku isi, sinzi ko ari aho yobatandukaniye n'ukuri, ariko se ko basa n'abadahuriza ku Mana bigisha n'iherezo ry'umuntu, ubwo ntawo vyo bitera ikibazo. Mu bakristo nankeka ko ushaka kuja mu ijuru gasanga Imana inzira ari imwe gusa, Yesu Kristo umwana w'Imana yitanze ku musaraba ngo abantu bose bacungurwe. Ku rundi ruhande se ko nimba batemera dini rya Islamu n'intumwa yayo Muhammadi Imana imwamaharo n'imigisha atazoja mu ijuru, vyo tubifate gute? Hano ukudahuza rumwe kuri Yesu Kristo kuba Islamu n'abakristo ubanza rivyo vyatumye abashakashatsi bava hasi bahiga inkomoko y'uyu mugabo. Ariko se bona kwizegwa bingana gute? Kuva mu rundi kucitwa filozofi y'ubuntu ukambukira muri Egiputa kubivugwa ku Mana Horise n'imigenzo ya Isis, iyo bariyo nkomoko ya nyayo y'ubukristo tubona iyi minsi. Ndagwaye ikaze mu isi y'ubugorotsi n'ubukiranutsi, ndagwaye ikaze mu isi y'ukuri na science, ndagwaye ikaze kuri Radio Black FM urisanze mu isi n'ivyayiranze. Uyu munsi naguteguriye kubivuga ko vyoba ariyo nkomoko ya nyayo y'ubukristo mw'iyi si yacu. Vyinshi uza kumva muri kino cegeranyo. Nasomye ibitabo vyinshi biri mu citwa Ubuntu, Serose et ses épines au Burundi cha Patri Adrien Nabona. Nongeye somi citwa Le Burundi face à la croix et à la bannière cha Charles Baranyanka. Somi citwa Le Burundi sous l'administration Berger cha Joseph Gahama. Nasomye ni citwa Recherche comparée sur le christianisme primitif et l'islam premier cha Sarwat Anis Al-Asyuti. Nsoma ni citwa Civilisation ou barbarie cha Sheikh Anta Diop. Nasomye n'ibindi biri mu citwa Indaba My Children cha Credo Mutwa, hamwe n'icitwa Drunk with Blood, God's Killing in the Bible cha Steve Wills. Nasomye na Bibiliya ntagatifu na Quran. Jomva nk'ibisanzwe ijwi ni Nyabenda Celestin, ntucikwe. Isi n'ivyayiranze.
reka nongenda gushimira naguha ikaze kuri Radio Black FM mu kiganiro isi n'ivyayiranze. Nkuko nabikubwiye haruguru, uyu munsi tuganira ku bivuga ko inkomoko y'ubukristo yoba ari muri Afrika bitandukanye nuko abenshi tuvyibaza. Mu bo twari kumwe mu cegeranyo catangwa, twaganiriye ku nkomoko y'ingoma mu Burundi. Mbere tuvuga kuri Mukakagenda n'isano yari afitaniye n'Imana. Aha niho twaravye insiguro y'Imana twifashishije izina Mukakagenda. Aha kandi twaravye inkomoko y'umuntu mw'isi nuko abantu babaho mu mahoro bakoresheje ico twise filosofi y'ubuntu. Aha reka nako bariho duhera kino cegeranyo cyo uyu munsi. Nkuko twayibonye ku cegeranyo ca mbere, zike mu ncuro abantu bumva ijwi ry'ingoma nkuru kagenda harimo n'umunsi mukuru w'umuganuro. Kuri uyu munsi ni umwami yatanguza umwaka w'amasaka, maze nawe agaha abantu umwaka bakarya bakongera bakanwa. Ibi bavyitwa kurya umwaka. Kuno gusangirira hamwe nimwe mu ndangagaciro z'umuntu yari afise ubuntu tuza kubona hanyuma. Uyu munsi w'umuganuro ariko ndakubitse ko ingoma nkuru kagenda na Mukakagenda aribo zari funguruzo zawo. Aha vyatumye turaba insiguro y'agaceka dusanga mu ijambo umwaka hamwe no mu ijambo amasaka. Mu ijambo amasaka harimo agaceka no mu ijambo umwaka harimo agaceka. Muri iri jambo umwaka kandi harimo ijambo kwaka naryo rifise agaceka. Kwaka bisigura kumurika, kubonesha, guca ibibatsi. Iyi kayo mu ijambo kwaka isigura agace k'urumuri rw'izuba. Hano izuba ngo nubuga Imana yiyerekana mu muco wayo, canke izuba ngo gerekana ubushobozi bw'Imana. Kano gaceka turagasanga kandi mu ijambo muka bisigura umugore wa Mukanaka. Iyi ka rero ngo nagace gato gahagarara igitsina gore ku muntu, ku bikoko canke ibintu. Aha kandi twarongeye turabisiguro y'ijambo Imana. I isigura ikinyegejwe, ma isigura indivyara canke umugore, na yisigura igifise umunezero. Mukakagenda se ahuriyehe n'ijambo Imana. Nkuko nabikubwiye haruguru, muka canke umugore wa isigura igifise imbaraga, mu isigura ikiremwa, ka isigura imbaraga. Muka ni kiremwa c'imbaraga, être énergétique. Mu ijambo kagenda, ka isigura imbaraga nkuko twabibonye haruguru, ra isigura hagi habonetse umuco mu gatondo, au sortir du jour. I isigura ikinyegejwe, nda isigura inda. Mukakagenda cyose rero gisigura ikiremwa c'imbaraga gifise ubushobozi bukwiye ngo gisohora umuco canke urumuri runyegejwe mu nda yacu. Yesu Kristo Bibiliya itubwira ko ne baje kwisa tuzaniye umuco maze akavuka mu nda ya Bikira Mariya. Uyu Mukakagenda yoba ariwe Bikira Mariya wo muri Bibiliya. Runo rumuri runyegeje mu nda ya Mukakagenda ubwo barigo Yesu Kristo Bibiliya itubwira n'isi n'ivyayiranze. Ni Radio Black FM. Nkuko kandi twayibonye mu cegeranyo ca mbere, abarundi ngo kugira babane neza bifashishije inyigisho zatuma bagira indangagaciro z'ubuntu byari muco bitwa filosofiya y'ubuntu, inyura bwenge y'ubuntu. Ngo barayigishije maze irambuka nimbi bikwira isi yose. Aha abarundi baduganye ikebaya canini maze bayishikana muri Egiputa. Hano muri Egypte ngo ashike mu bwoko bw'abantu bitwa aba Anu. Ari nayo mpamvu dusanga yicitwa Amon, Imana, Osiris, kiranga ryangombe, na Isis, Mukakiranga ryangombe, Oris, Imana zuba, hamwe na Set, Imana y'ikibi. Aha bivuga ko Imana Set yishe mwene wabo Osiris amutemaguye mu buce buto buto bushika kuri 14. Osiris amaze gupfa, umugore wiwe Isis ngo yaciye afata bwa buce buto buto yongera kubusubiza hamwe, havukamwe umuhungu Imana Horus, maze Osiris acaba Imana y'abapfuye. Nibi twarebanye mu cegeranyo cabanje hano muri Egypte. Ngo bivanye nuko Imana itaboneka, itafatika canke ngo yitwe, abakurambere bace bayitwa Amon, bisigura ikinyegejwe. Hano kandi ngo bivanye nuko mu nyandiko zaba kenshi indome zivuga batazishiramwo, bace bandika imne, i, me na ne. Ari naho ngaho iwacu Burundi no mu Rwanda bace bayitwa Imana. Iyi Mana ngo bemera ko ari yo soko y'ibintu byose, ikagira ubasha bwo kurema, bayitwa Rurema. Aha ngo muri kamere yayo ni Imana ngabona gori carimwe, arivyo vyayiha ububasha bwo kurema. Aha ngo niho abanyafrika bace bashiraho imigenzo y'ubugeni, maze umugabo n'umugore bakabana bakabumwe, nabo bakaronka ububasha bwo kurema, hakavuka abana. Iyi Mana bemera ko ari yo soko y'ibintu byose, ngo bivanye n'ico yabaca nke bayibonamwo, bace bayitwa amazina atandukanye. Iyi Mana yabaye isoko y'urukundo, bayitwa Isis, Mukakiranga ryangombe. Mana isoko y'umuco, bayitwa Ra.
Mana umucamanza mukuru bayitwa Osiris, kiranga ryangombe. Imana soko y'ukuri, ubutungane, ukugororoka bayitwa Mat. Ubu buryo bayitwa amazina atandukanye. Nibyo byatumiye amadini yandi afata ko abanyafrika basenga imana nyinshi. Ku rundi ruhande ariko bo ngo ni kwari gusenga imana nyinshi, ahabo ngo ari imana imwe mu nyito zitandukanye. Ibi ngo kugira tubitahure bafata ikoro ku muntu umwe maze bivanye n'icari canka akazakora ngo ashobora kwitwa amazina atandukanye. Aha iyo umuntu ari ku kazi avura nk'akarerero bamwitwa umuganga. Umuntu mu kibano ashobora kwitwa umugenzi. Mu muryango umuntu ashobora kwitwa umuvyeyi canke mushiki wa mwene wabona n'ibindi byinshi. Iyo yubatse naho ashobora kwitwa umugabo canke umugore. Aya mazina atandukanye ngusha kwitwa umuntu icarimwe bivanye n'icari canke akazakora, ariko ngo ntibizigure ko ari abantu benshi, ahubwo akaba umuntu umwe mu nyito zitandukanye. Abakurambere bacu bo muri Afrika nabo ngo nuko babona Imana. Iba ariko nticabujije ko abanyamahanga bafata ko abanyafrika basenga imana nyinshi bakwiye kumenya gakiza, maze bafata inzira baza muri Afrika bigisha Imana imwe rudende n'umwana wayo Yesu Kristo yaducunguye. Abase Imana bari bazi yari imeze gute, bayikomoye he, yari tandukanye ni abanyafrika bari basanzwe bazi. Nkuko nabikubwiye haruguru, muri Afrika iyi Imana ari isoko y'urukundo bayitwa Isis. Mu ba Kristo bisigura umucunguzi w'abantu. Isis se na Kristo bihuriye he? Iyi ni isi n'ibyaranze kuri Radio Black FM. Isi n'ivyayiranze. Mwidini y'aba Kristo ibeshimikiro ry'ukwemera kwabo ni Mesiya, umucunguzi w'isi, umwana w'Imana yabambwe ku musaraba kubera ibyaha by'abantu, hama agapfa akazuka ku munsi ugira gatatu. Ishusho y'uyu Mesiya wo mu ba Kristo ngo ni umuntu w'ubwitonzi butangaje no kwicisha bugufi. Uyu ngo ntihari umuntu abisabwa ko arinda kuba umwami w'isi n'igisirikare gikomeye ngo akingira abantu. Ngo ntihari kandi umuntu arinda gusigwa amavuta n'abahanuzi ngo yitwe Mesiya, kuko yari yaramaze gusigwa imbere y'uko aza. Uyu ni Yesu Kristo, umwana w'Imana, umucunguzi w'abantu bose. Ku rundi ruhande ariko mwidini y'abayahudi bo babona Mesiya mwishusho itandukanye n'iy'aba Kristo. Bano bayahudi abo bemera ko Mesiya abwirizwa kuba ari umwami akomeye cane maze agasigwa amavuta n'abahanuzi. Uyu muntu ngo ategerezwa kuba ari umwami w'igitinyiro, akagira n'igisirikare gikomeye kugira ngo akingire ubwoko bw'Imana abanyayisiraheli. Byabana ngomba gatwaza inkoni y'icuma akica abageramiye ubwoko bwayo, mbese n'Imana ikamufasha. Ibi turabibona mu bice bitandukanye by'ubwuzure bwa kera. Hano haraharugwa inshuro 160 aho Imana yihanira abantu bayishavuje. Inshuro 53 muri zo ngo vyaragonye guharura abantu baba barapfuye bazira ko batomvira Imana no gusotora ubwoko bwayo. Ishusho y'umwami yica kongera gakiza kugira kingira abanyesiraheli niwe Mesiya y'abayahudi bari barindiriye, bitandukanye nuko Yesu Kristo yaje ameze. Iyi ni nayo mpamvu ngo batigeze bamwemera nka Mesiya wabo. Ubuse nimba bene wabo yavukiyemo batigeze bamwemera nka Mesiya wabo, kandi Bibiliya ivuga ko ari umucunguzi w'isi yose, yari muntu ki? Yashinze gute idini y'ubu Kristo? Ni isi n'ivyayiranze kuri Radio Black FM.
aha niho abashakashatsi baciye basubira muri Bibiliya ngo basuzume ibi. Hano ariko ngo icabatangaje nuko atanamwe handitse ko Yesu Kristo ari watanguje idini ry'ubukristo, ko mbere nawe atari naho yasenga. Uyu kandi se nimba atari we yashinze idini ry'abakristo, ninde yaritanguje? Uyu ngo ni umugabo yitwa Sawuli w'i Tarse, uwo abakristo baje kwitwa Paul Mweranda mu nyuma. Uyu mugabo we yamenyesheje ibya Mesiya mu bice bitandukanye biciye mu ngendo n'amabaruwa atandukanye yandikiye ibice bitandukanye by'isi. Hano ariko nuba benshi baciye bazi gituma Bibiliya atanamwe ivuga ko Yesu Kristo yavuze tariki 15 kwezi kwa 12. Aha kandi ntibatinya kubaza itariki ya nyayo Yesu Kristo yoba yarapfiriyeko. Batise nimba yarapfuye kongera akazuka ku munsi ugira gatatu, uwo munsi bawuharuye bahereye kuyihe tariki kuyuhe munsi. Ano makenga y'abano bagabo ngo niyo yatumye benshi bavuga ko burya bishoboka ko umugabo w'umuyahudi yitwa Yesu Kristo atigeze nabaho, ahubwo ari imigani nk'iyindi gusa. Ababo nimba batatubesha ivyo Sawuli w'i Tarse yandika kuri Yesu Kristo, bibaza ko yoba yabikuye. Abase Bibiliya yitwa abakristo ba mbere niki bemera catumye bico bagatotezwa. Bino bibazo reka kandi vyongere bidutware muri Afrika, aho bavuga ko vyoba vyaratanguriye. Nisi n'ivyanzu cumva kuri Radio Black FM. Reka twigaruke hano muri Afrika. Hano muri Egypte mu ndimi zabo za kera ijambo Kristo ugenekeje ngo Lisuker Sesheta bisigura umuntu yakora ibitangaza nk'ivyakugwa n'Imana Osiris, Anubis n'izindi. Ibi turabisanga mu gitabo citwa Civilisation ou Barbarie ca Cheikh Anta Diop ku rupapuro 391. Aha Ker Sesheta risigura Kristo ngo ntirisigura rero umucunguzi canke Mesiya. Aha kandi muri Egypte Osiris ngo bisigura umuntu yakoze ivyiza akababazwa agapfa akongera akazuka hanyuma akaja mu ijuru. Imana Horus nayo ni umuhungu wa Osiris. Uyu Horus ngo avuka ku mukobwa w'isugi Isis, umugore wa Osiris. Uno Isis ngo niwe ashobora kuba ari itanguriro ry'ubukristo tubona mw'igi minsi. Ivyo vyagenze gute? Mu mwaka wa 671 imbere ya Yesu Kristo ngo niho aba Asiriye bateye igihugu ca Egypte baragifata, ariko umwami Ptolematike wa mbere aza kubirukana yisubiza igihugu. Muri iyi myaka ariko nibwo kandi ubwami bw'abaromani, abaperesi n'abamacedonia bariko barakomera bafata ibice bitandukanye by'iyisi. Aha nibwo nyuma na nyuma Egypte yaje kugwa hasi ija mu minwe y'abaperesi, abagiriki n'abaromani uko imyaka agendera simburana. Hano niho ngo Egypte yuzura umubabaro n'agahinda, imyaka myinshi y'amarira, abagore n'abana bakicwa, igihugu cuzura intambara. Aha niho abanya Egypte bamwe bava hasi ngo basubire kwigisha urukundo mu bantu. Zino nyigisho batanga zari zishimikiye ku migigwa n'imigenzo ya Isis, la carte d'Isis. Ino migigwa ya Isis harimo ko umuntu yabatiza mu mazi agata ubuzima bwa kera akaba umuntu mushasha, harimo kandi ko umuntu yihana ibyaha imbere y'abantu. Hano kandi harimo no gusangirira hamwe, kugira urukundo mu bantu, ubutungane kuri bose, ubworoherane, ugufasha abagowe n'ibindi. Nibe vyaranga umuntu yakurikiza no migenzo ya Isis. Ni navyo kandi biri muri ya filosofiya y'ubuntu abarundi bigisha gushika muri Egypte ivuye inahi Burundi wacu. Bano bantu bigisha imigigwa ya Isis babitwa abakopt. Bano bigisha nibo bange bakwiragiza no migigwa ya Isis mu bice bitandukanye, aho abanya Egypte bari barahungiye mu bice bitandukanye by'iyisi. Kuno kugenda bari mu kariko ni nako bagenda bajanye n'imico yaho bari basanze bavuye bakayijana aho bari bagiye. Umwe muri bano bigisha yari umugabo w'umwirabura azwi ku izina rya Isa. Uyu Isa ndakubitse ko ariwe abasilamu bitwa ko ariwe Yesu Kristo avugwa muri Bibiliya. Nimba se aba Islam bavuga ko Yesu Kristo atabayeho ahubwo habayeho witwa Isa, uyu Isa niki kimuvugwa ko yari muntu ki, yarajejwe iki? Nisi n'ivyaranze kuri Radio Black FM. Nkuko nariko ndabikubwira haruguru, Isa numwe mu bahagurutse bigisha urukundo mu bantu bashimbwira ku migigwa ya Isis. Uyu mugabo yari umupadiri umwirabura w'umunya Egypte. Uyu ngo ashobora kuba yabaye imyaka 600 imbere igihe bavuga ko yitwa Yesu Kristo yoba yarabayeho. Nkuko nabikubwiye kandi haruguru, ijambo Ker Sesheta muri Egiputa risigura Kristo ushize mu ndimi zabo. Iri jambo ryari nyito baho umuntu yiza kongera gakurikiza imigigwa ya Isis akaja kuyigisha abandi. Uyu Isa nawe ari mu bari bahawe zino nyigisho kubera yari yazikurikiranye, maze bamugira umupadiri baca bamuha inyito ya Ker Sesheta canke Kristo. Ibi ngo niko vyagenda ku bandi bantu bose bari barize zino nyigisho bakazikurikiza, bakaba hari no zina rya Ker Sesheta. Ariko
uwamenyekanye cyane ngo yitwa Isa. Uyu mugabo w'umwirabure ngo yaciye ahera muri Palestine aho bene wabo bari barahungiye. Ino Palestine ndakubitse ko ariyo Kanani ya kera muri Bibiliya. Hano muri Palestine abantu ba mbere bize zino nyigisho babitwaba esenye. Uyu Isa ariko ibintu ntibyaje koroha kuko abamugwanya babaye benshi kurusha uko yabyibaza, maze ngo baca bagera ko baranamwica. Aha ariko nta na hamwe mu bitabo bivuga ko kahise ko uyu mugabo bigeze bamwamba ku musaraba canke ngo azuke nk'uko bivuga kuri Yesu Kristo mu nyigisho za Bibiliya. Abayoboke b'uyu mugabo nabo ngo ntibaje koroherwa kuko nabo ngo batoteje mu buryo buteye ubwoba, abenshi imbere baranicwa. Umwe mu batoteza abana bantu ngo umugabo yitwa Sawuli w'Itarze nk'uko namukubwiye haruguru. Uyu ariko ngo nawe aje kwisubira ko mu nyuma nawe akurikira zino nyigisho. Bano bantu Sawuli yatoteza nibo amadini y'ubu yita abakristo ba mbere, ariko ngo mu vy'ukuri siko bitwa ko atadini y'ubukristo bigere bwabeho mw'ico gihe, ahubwo ngo barabayoboke ba Isa yigisha mu kigo ya Isis. Roma imare kwigarura ibice bitandukanye, naho niho umwami w'ame Constantino nabaca yemera kubatizwa ngo abantu ntibabone ko atwaza umukazo mu bice yaramaze gufata, maze ngo bamukunde bakunda ubwami bwiwe n'intwaro yiwe. Uyu yaciye ashinga idini rya Katolika ariko ashyiraho amabwirizwa atandukanye n'umurongo ngendegwako, maze ngo n'ibitabo bimwe bimwe byari mu nyigisho atemera arabibuza ko bija muri Bibiliya. Hama nawe aca abapapa wa mbere. Bamwe mu batigeze bemera ibi bintu bishasha yarazanye bakomeje kurikira imigigwa ya kera ya Isis, maze nawe arabahigara bagwanya yivuye inyuma. Aba nibo baje mu nyubashinga idini ry'aba Orthodox tubona muri iyi minsi. Tuja ku musozo w'iki cegeranyo ndakwitse ko n'ubushakashatsi bumva makino cegeranyo atarabwo kukwangisha idini runaka canke guhungabanya imyizerere yawe. Nimba bihara ariko nta nuko twari kubinyuma kuko nawe ushobora kugufasha mu buryo bucanke buriya. Mu migani y'aba Egypte hari byinshi bivuga ku Mana Horus bisa neza na neza n'ubuzima bwa Yesu Kristo twumva mu bitabo, bituma benshi tuguma tuvyibaza kibitandukanye. Nimba Imana Horus yavuze ku mukobwa w'isugi yitwa Isis akavuga itariki 15 ukwezi kwa 12 maze akagira abigisha 12 hanyuma kicwa akazuka ku munsi ugira gatatu, niki kindi kivuga kuri Horus asangiye no witwa Yesu Kristo. Kuko ise n'ibindi bivuga ku zindi mana nka Adonis, Krishna, Buddha n'izindi bisa n'ibivuga kuri Yesu Kristo. Ikiganiro kizokurikira ntuzogisibe ndagusavye. Iyi ni Radio Black FM, nisi n'ivyayiranze nk'ibisanzwe ijwi yari Nyabenda Celeste. Bye, ciao.